iyo ugeze muri Isirayeli uragenda muri ico gisagara ca Naini, aha hantu Yesu yakoreye igitangaza narahashitse, turabona ngo aha hantu ni hamwe Yesu yatabarira umuntu. Yesu nashimwe cyane, naba gutabara uyu munsi. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Tugende rero mu ijambo ngomba ko tuvugana, Mana yasize ku mutima. Niri jambo rivuga ngo uhuye na Yesu ivyabuze inyishu bironka inyishu. Amen. Niryo jambo, iyo uhuye na Yesu munkurikirane, sinevya ariko ndibaza ko hari umuntu umwe canke babiri canke batatu baza guhura na Yesu kuri uno mugoroba. Haleluya. Ineza yawe ndayibutse, ndayibutse Golgotha. Ineza yawe ndayibutse we, ndayibutse ineza yawe ndayibutse mu bibazo. Ineza yawe ndayibutse we, ndayibutse ineza yawe ndayibutse Getsemane. Ineza yawe ndayibutse we, ndayibutse we ineza yawe ndayibutse Betania. Ineza yawe ndayibutse we, haleluya. Ndayibutse ineza yawe ndayibutse we ineza yawe ndayibutse. Yesu nashimwe. Tugorora ibiganza duhane mwiriwe mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu nashimwe. None rero turanezerewe cyane. Yesu nashimwe cyane. Turanezerewe cyane kubw'uno mugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, mugoroba Imana itugiriye neza ikadutera iteka, tukaba turi hano. Twagomba bwa mbere dushimira Imana cyane yateguye ibintu byiza nk'ibi, igaca mu bavyeyi bacu bagategura bino bihe byiza. Imana yacu nishimwe cyane. Amen. Biraryoshe cyane. None rero tugomba duce dushishikara, ariko ndafise intasho nke. Harabona bwiye ko hari ahantu nganje kuvuga ubutumwa. Jewe nitwa Pasteur Ntungararo Charles nkuko babivuze, ngorera mu bubwiriza bwaha mu Kajaga na hafi ya Hotel Club du Lac. Wifashe barabara rya Gatumba, ugeze hafi ya Hotel Club du Lac ucukati buryo imetero 200 ucushika ku rusengero. Ahantu turiko turuba ku rusengero uhashitse ucuhibwira dukeneye amafera beto menshi n'amasima abayafise muyazane mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe kandi ndazi murayafise. Yesu abahezagire. None rero ndanezerewe ndashimiye Imana kubiduteye iteka mu gikorane nk'iki. Abavyeyi bacu nukuri nagomba ndabashimire bimwe vyimva mutima kwiriteka rinini cyane. Bumera ububwiriza bwose bwakoranye, naho ntoshobora mwese kubamenya, mwebwe muzombona naho mwahura mubonye vise kibazo muca muza muti uyu ni pastor yatubwiye ubutumwa bwiza. Umwami ahezagira abavyeyi bampaye ijambo. Haleluya. None rero buriko buragoroba, tugomba gukoresha umwanya neza, tuzingure biya zacu, dusome ijambo Mana yasize ku mutima, tugira dusangire kuri uyu munsi mwiza,
haleluya. Neza ya Yesu uyibone kuri uno mugoroba. Yesu nashimwe cyane. Neza ya Yesu uyibone by'ukuri. Tuzingure Bibiliya zacu mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cy'indwi tuhasoma ijambo ry'Imana. Igice cy'indwi umurongo wa 11. Tuzingure Bibiliya zacu dusoma ijambo niryo rigiye kuturongora muri uyu mwanya tari munini cyane. Imana inteye iteka kandi hari icyo Imana igiye kuvugana nawe. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Reka dusome. Haheze igihe gitoya aja mu gisagara cyitwa Nayini. Abigisho biwe n'ishengero rinini bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara haseruka abajanye umuvyimba ku buhamba. Yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntacurira. Yigira hafi y'inderuzo ayikorako, abari bayikoreye barahagarara. Aravuga ati muhungu ndakubariye ni vyuka. Uwari yapfuye aravyuka aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina, bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati uwuvugishwa n'Imana ahambaye aserutse muri twebwe, kandi Imana igendeye abantu bayo. Iyo nkuru yiwe ikwiriye Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Imana nihabwa icubahiro. Imana nishimwe. Ndabakunda cyane. Umwami abahezagire. Haleluya. Shengero ryo kunanga ndabakunda cyane. Imana ibahezagire cyane. Shengero rya Kristo ndakunda ishengero ry'Imana. Uko nukuri iyo ngiri ubuntu ndi imbere y'Imana ndibuka ishengero ry'Imana. Nayo nka mwebwe namanza kubwira ubutumwa nama nabibutse nti Imana hezagira ya makorari yagirire neza. Imana yo mwijuru nibahezagire. Dusomye rero hano ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. N'amajambo meza cyane. Aya majambo ni Luka yayanditse, kandi uyu Luka yari umuntu akomeye, yari umuntu w'umunyabwenge, yari umudokiteri. Muri ico gihe yari umuntu adasanzwe, yari umuhinga mu by'ubuvuzi. Hanyuma rero yandika kino gitabo cy'ubutumwa bwiza agomba kumenyesha abantu. Ntumbero yari afise yari ubwo kumenyesha abantu ngo bamenye ko ibyavuzwe kuri Yesu ko ari iby'ukuri. Yesu nashimwe cyane. Ibivugwa kuri Yesu Kristo nawe ukwiye kumenya ko ari iby'ukuri. Arabibabwira ati ibyavuzwe kuri Kristo ni iby'ukuri. Arabemeza ko Yesu akiza ingwara, ko Yesu abohora n'abapfuye, urupfu aruhindura, uwapfuye akazuka akaba muzima. Ibyo arabivuga nka dogiteri, hanyuma baravyumva. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Kandi iyo umuntu ariko aravuga ibintu azi neza, abantu bategerezwa guca bavyumva. Nk'umudokiteri ababwiye ngo Yesu yarazuye umuntu yapfuye, abadokiteri babizi iyo umuntu yapfuye ko biba byazimanganye, birumvikana ko abandi bacavuga ati ibyo bintu ni ivy'ukuri kuko umuntu abivuze arabizi. Yesu nashimwe. Ni mu ncamake rero ni ngombye kubabwira igitabo ca Luka. Hanyuma rero tugomba duce dushishikara twinjire mu ijambo. Twasomye inkuru itubwiye n'ubu kiracitwa Nayini. Iyo ugeze muri Isirayeli uragenda muri ico gisagara ca Nayini. Aha hantu Yesu yakoreye igitangaza narahashitse, turabona ngo aha hantu ni hamwe Yesu yatabarira umuntu. Yesu nashimwe cyane. Naba gutabara uyu munsi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Tugende rero mu ijambo ngomba ko tuvugana. Mana yansize ku mutima ni ijambo rivuga ngo uhuye na Yesu ibyabuze inyishu bironka inyishu. Amen. Niryo jambo. Iyo uhuye na Yesu munkurikirana sinevya, ariko ndibaza ko hari umuntu umwe canke babiri
canke batatu baza guhura na Yesu kuri uno mugoroba. Haleluya. Ariko nari imbere y'Imana mw'ijoro sahandi ndiko ndasenga, hanyuma ndandaryama njambona sinkunda kwerekwa, ntimuhave mwibaza ngo nkunda kwerekwa jewe. Oya, n'ubuntu rimugirirwa ugasanga urarose. Rero sinakunda no kuvuga inzozi, mugabo narose mbona abantu bari bugaraniwe mu kizu kinini, ubwo rugatamu nashobora kugugurura, hanyuma nzambona umuntu aje aragugurura, abantu baje basohoka bafise umunezero. Yesu nashimwe cyane. Ndakwifurije guhura na Yesu. Njandibaza n'Imana ntibyari byo byose, hari abantu baza kugururira, hari abantu baza guhura nawe. Yesu ashashije ijambo ku mutima. Yesu nashimwe. Mwene data waje muri kino gikorano, umviriza, mufite inkuru nziza. Iyo uhuye na Kristo Yesu, iyo uhuye na Yesu uronka inyishu y'ibyabuze inyishu. Yesu nashimwe cyane. Murabona hamwisi hari ibintu ibibazo ushobora kugira, mwene wanyu hagufasha, abagenzi bagufasha ibyo bashoboye, ukagerageza bagafasha ibishoboka, ugasanga byagenze neza. Izo ni ingorane zikunda kubaho, kandi iyi si irimo ibintu byinshi bishobora kuruhisha umuntu, bishobora kubabaza umuntu, ugasanga mbere harageze igihe abagenzi batabishobora, ababanyi batabishobora, abana bawe batabishobora, amafaranga yawe akananirwa, inkomezi zawe zikananirwa, ubwenge wize bukananirwa, ariko nabonye utananirwa ni Kristo Yesu. Haleluya. None rero twabonye uyu muntu yaragwaje umwana wiwe w'ikinege. Umwana w'ikinege ni ukuvuga umwana umwe, ni ukuvuga ngo yaramuvyaye hanyuma umupapa arapfa. Ryari geragezwa ribabaje cyane, kandi uwo muvyeyi yarakunda uyu mwana. Abantu bavize akana kamwe, ego bana bose turabakunda naho ufise 20, ariko akana kamwe abarundi bavuga ngo ni ijisho rimwe rihuma ntirihumuke. Yesu adufashe cyane. Uyo mupfakazi yarakunda go kana cyane, mugabo Bibiliya iravuga ngo uyo mwana aragwara. Ndi kwijambo rivuga ngo uhuye na Yesu ibyabuze inyishu biraronka inyishu. Mama waje hano, ivyo bintu byabuze inyishu ntusubire kurira, hariho Yesu Kristo abishoboye. Wowe turi kumuri kunkurikirana, wumva uri kurahura na Yesu. Yesu nashimwe cyane. Wumva uri kurahura na Yesu, winjire mu buryo bw'impwemu, wegere Kristo uhure nawe. Ti Yesu uyu munsi rero ndagomba duhure nawe muri ibi bibazo. Hanyuma Yesu nawe arahishurirwa, aramenya ko mu gisagara ca Naini hari umuntu afise amageragezwa, hari umuntu afise ibibazo, hari umuntu adasanzwe yagize ingorane. Bibiliya ivuga ngo Yesu acaca muri ico gisagara, kuko Yesu ntabwo apfa gukora ibintu. Yesu nashimwe cyane. Aha kuba yakuzanye hano yagombye guhure n'iri jambo. Yesu nashimwe cyane. Mpamvu Imana yakoze ibi, abakozi bagategura ibi, abavyeyi bacu bakavyiyumvi, yagombye guhure n'iri jambo, hanyuma uhure na Yesu Kristo. Ivyo byabuze inyishu bironka inyishu. Agenda arira. Bivuga ngo yari arira kubera umwana wiwe yapfuye. Yari ararira. Hari ibintu biriza umuntu. Yesu adufashe cyane. Ararira, aravuga ati none bizogenda gute? Mbega ubuzima bwanje buzogenda gute? Umwana wanje arapfuye, abagenzi byase, amahera batanze byase, umwana wanje biraheze, yapfuye. Ndakubwiye ngo humura, uhure na Yesu, ivyo byapfuye birazuka. Sindabizi zarivyo, ariko ndabizi hari abantu Imana igiye kugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Kwa kangahe nakiriye umuntu yaje andondera mu Kajaga, waha mu gisagara, azamubwira turicese ndamuhinsira mwibuka, bwa yajangwa munda, ambwira ati nani numvise ukorera ngaha, nje ko kuramutsa, nje ko kuraba, ti wewe waransengeye nzanya abana banje, ndaza ni muhiri wawe mu nzu ndahazi, nje ngusengere, numvise uri kurigisha icigwa ku radio y'igihugu, njandaza uransengera, none Imana yakoze bikomeye, nje gushima Imana. Haleluya. Imana ni muhezage. Yesu nashimwe. Uhure na Kristo Yesu.
arambwira ko yahuye na Yesu. Amajambo y'Imana, amasengesho arafise ububasha bukomeye. Amasengesho arahindura ibintu. Yesu nashimwe. Yesu rero acahura n'uyo muntu ariko ararira, amarira ari menshi cyane, amarira yamwanye menshi. Birivuga ngo Yesu aramubona, arabona agahinda afise, arabona ikahise kiwe, arabona ingorane ziwe, aravuga ngo uyu muntu kwagiriwe ubuntu tugahura, ndamuhoza amarira. Amen, 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 amen. Aca ngo aragenda Yesu, nimo murabe mu buryo bw'impwemu mugenda inayini. Abantu ngo bari bikoreye ikiziga, bahejeje kwimba. Yo ndakunda umwami wanje, arabishoboye. Haleluya. Tete arabishoboye. Tete arabishoboye Yesu Kristo. Wewe uri kurarira, wewe ibibazo byabanye byinshi, uyu Kristo twizeye arabishoboye. Bose bari bihebuye, abagenzi ntacyo bashobora kumufasha. Byabaye, mwana yapfuye, mwana nikiziga, bimvye bagiye guhamba. Ndamubona umwami Yesu Kristo. Iyo Yesu aje gukora ibintu, abantu bibaza ngo nyirango nta bwenge yashyize. Yesu ngo aragenda, babona Yesu araje avec autorité n'ubushobozi, ababwiye ngo hagarara. Abantu bari bikoreye ikiziga, bumva umuntu avuze ngo hagarara, uwo nta wundi yo bivuga ni Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Na wundi yo kwizongorane, na wundi yo kurihira yo madeni, na wundi yo yigushoborera Kristo Yesu mwana w'Imana. Ndavyibona ngwacha akora kukigagara, ikintu batwaramwe abapfuye. Abayuda bashira mu kintu cikigagara, sisandugu ifundikiye kutatwe tubigira. Cari kintu kimeze nk'inderuzo, bagakikora nk'isandugu, bagaca baryamikamo, bakaca barenza ko amashuka. Yesu agikorako, abantu batuye umuntu none mugabo ngo babonye umuntu aryubahutse. Amen, 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 amen. Baca barahagarara, bahagaze. Yesu acavuga ijambo, arabwira inyina wiwe ati mama reka kurira. Abikubwire Yesu mu izina rya Yesu. Reka kurira. Wa muntu uri kurarira, ndabigutangarije kuno ngoro, ni wahura na Yesu arakubwira ngo reka kurira. Reka ico kibazo ndagikora, reka ndagitunganye. Bibiliya ivuga ngo agikozeko, acavuga mu izina ngo wa muhungu we. Yesu nashimwe. Erega Yesu yarazi ko ari umuhungu. Yesu nashimwe cyane. Arazi ko uri umumama, arazi ko uri umusore, arazi ko uri umwigeme, arazi n'imisi umaze ubisa ikibazo. Yesu arabizi, mwemerere gusa muhure. Haleluya. Acavuga ngumviriza muhungu, vyuka. Ndamubona ubushobozi bw'ijambo rya Yesu. Ubushobozi bw'ijambo rya Yesu. Bakizwa indabasha Yesu twamenye tumumenye neza. Birambabaza iyo menya bakizwa batagoma kumuhagararamo neza Yesu, bagenda bagwa bavyuka basamba nabiba baborerwa bahe. No, uyu Yesu twize anaweza. Amaboko hejuru abariko barankurikirana. Mwami Yesu abahezagire cyane. I love you so much. Ndabakunda cyane. Mwami Yesu anyishurira umuntu umwe ya. Abantu bari mwebwe hano. Imana igutabara. Imana ihure nawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Yesu agutabara. Yesu aca mwati muhungu vyuka. Biriba acara vyuka. Uhura na Yesu. Ucuronka inyishu z'ibibazo byari byarabuze inyishu. Cari kibazo. Naho yari kuba nde. Naho yari kuba afise amamiliyardi. Byari byaheze. Ariko Yesu avuga ngo wewe muhungu ndagutegetse warupfu murekure. Vyuka. Haleluya. Umwami Yesu akugire neza uhure nawe kuyu mugoroba. Reka turangize dusoma n'ubundi yahuye na Yesu. Mariko igice ca 2. Mani dushoboze dukoresha umwanya neza. Mariko guhura na Yesu. Hari abantu mengo ntibarahura nawe. Hura na Yesu. Hanyuma ureme. Wewe waje hano ufise amarira humura. Sinabizi. Imana impayira ijambo nibaje none
abantu bagiye kubwira ubutumwa hari nibaza ko atamuntu ariko ararira mugabo birashoboka kuvisa ikintu bikubabaje ndibi birashoboka ariko Yesu nakubwiye mwe ndakubarire hura nawe ivyo vyabuze inyishu biraronka inyishu. Bibiliya tuyisome Mariko mwumve ubundi nawe ababanyi babakunzi hajya reka nababwira umukunzi mwiza azogufasha kugushika ndagufashe usome ijambo ry'Imana ukizwe. Umukunzi mwiza azokubwira tewe nuze ndakwereke inzira yo kuja gusenga wihana ivyaha. Uyo niwe mukunzi nayo uzokubwira ngo ino tugende kunyuryoherwa tugende muri boîte de nuit tugende gusambana tugende kwihereza akawisiki urabona amahera turayafise uwo n'umwicanyi nta buzima ariko akuronderera. Ariko umukunzi mwiza arondera ingene wohura na Yesu. Yesu nashimwe cyane. Reka tubarabe muri Bibiliya abakunzi beza bajanye umuntu guhura na Yesu. Mariko 2 umurongo wa mbere. Haheze iminsi asubira i Kaperinaumu bimenyekana ko ari mu nzu benshi bakoraniraho ntibakwirwa mu nzu eka mbere n'imbere y'umuryango hose ababwira ijambo ry'Imana. Haza abazanye ikimuga bagiteruye ari 4 babuze ingene bamushikira kubw'ishengero basambura inzu hejuru yaho atumbereye. Bahejeje kuhatobora bururukirizamwo inderutso iryamyemwo ico kimuga. Yesu amubonye abonye ukwizera kwabo abwira ico kimuga ati mwana wanje ivyaha vyawe urabihariwe. Ariko hariho abanyabwenge bivyanditswe bamwe bicayeho biburanya mu mitima bati ni igiki gitumye uyavuga atyo. Arongera ararogose ninde ashobora guharira ivyaha atari imwe niwe Mana. Yesu amenye mu mutima wiwe yuko biburanya batyo aca arabaza ati ni igiki gitumye mwiburanya ivyo mu mitima yanyu. Icoroshe ni ikihe? Nukubarira ikimuga nti uhariwe ivyaha vyawe canke nukuvuga nti vyuka wikorere inderuzo yawe ugende. Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira icubahiro. Imana nihabwe icubahiro. Yesu agukorera ibintu bitangaza abantu bavuga ngo ntitwari twabwabona bene ibi. Haleluya. Imana iguhindurira amateka. Tugira duhave dusenga Imana. Yesu arashoboye. Haleluya. Mukizwa genda neza mu ijambo ry'Imana. Hari igihe mbabara cyane iyo mbona abantu bitwa bakizwa pe batazi uyu twakwirikiye uwo ari we, usanga agenda agwavyuka. Uyu mwami wacu arashoboye arakomeye. Yesu nashimwe. Aba bantu rero tugira duce turangiriza ko bari bafise umuntu afise ikibazo amaranye igihe kinini, yarakongataye yaramugaye atava hari yo bamugaburira ngaho nyene, yararuhije umuryango. Yari nigeragezwa riruhije umuryango. Umuntu ashaka kugira igeragezwa riruhije umuryango. Yesu adufashe cyane. Ariko Imana ikugurure kuri uno mugoroba. Bibiliya ivuga ngo baca baravuga bati twumvise Yesu ari Kaperinaumu. I Kaperinaumu Yesu ni hariko arigishiriza, ni hariko arakorera ibikorwa. Hari kwa Petero, mu nzu kwa Petero. Abamaze kujayo mwarahabonye kuko iyo nzu n'ubu barayizingurukije kugira ngo abantu baze kuraba aho Yesu yakoreye ivyo bikorwa. Yesu nashimwe cyane. Ega ibitwizeye ni ivy'ukuri. Yesu nashimwe. Haleluya. Baca baragenda bati twumvise Yesu ko ariko arigishiriza Kaperinaumu kandi ari mu nzu kwa Petero. Baca baragenda
baca baramuterura abo bakunzi biwe, abakunzi beza bakuzana kuri Yesu, abakunzi beza bagutumiye nguze muri concert, abakunzi beza bakuzanira abakozi b'Imana, abakunzi beza bagukura mu kabore gwe, bagukura mu busambanyi, bagukura mu ishari, bagukura mu macakubiri, bakuzana muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Baca baramuzana. Bibiri bivuga ngo basanga abantu ni benshi, kuko Yesu aho yakorera abantu baza kumwumviriza ari benshi cyane, abantu ari benshi. Abize kahise hariya batubwira ngo aha hantu hose naho mu mazi mu kiyaga, kuko ni ruhande y'ikiyaga, ati naho abantu ngo baba ndababona ngo baca baja hejuru barasambura inzu barayitobora. Twaragerageje kubaza mbega izo nzu zaba zisakaye gute ku buryo byaboroheye gusambura gutobora. Baravuga ngo mazu amwe mu gico gihe cya Yesu bazishira kwa amahema akomeye niyo bazisakaza. Ati rero birashoboka ko hariko amahema canke ho bariko amategura, byari byoroshe kuyabomora bakayakura ko mugabo ari gikorwa kibaruhishije. Ati barabikoze rero baratobora barakurayo kugira ngo murobo baronkaho bacisha umuntu w'ikimuga, barabikora. Abantu babaraba bati mwe muri mubike, ati twe tugomba ko uyu muntu wacu ahura na Yesu. Haleluya. Mbega wewe nibiki? Abantu bazokubona uza gusenga, bazokubona ukora ibikorwa vy'Imana, bazokubona utangiye higira 10, ngo mbega ivyo bikorere uti jewe nkeneye kugumana na Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ngomba ko Yesu aba kumwe nanje. Baramamanura babonye bahije gutobora, kandi Yesu yari yabibonye. Ega Yesu arabona, Yesu nashimwe. Yesu arakubona, arabona umuntu afite umutima wo guheba ibyaha, arabona umuntu afite umutima wo gutunga. Baca abantu bamanukirizayo twihutishije bamugejejeyo. Bari bitetse ikintu cya mbere, ikintu bari bakeneye yuko uyo muntu wabo amuguruka. Ivyo kwihana ibyaha ivyo ntibyarimwo, ariko reka nakubwire wa muntu waje hano, Yesu agomba kubanza gutabare uhure nawe abanza gukure ku ivyo byaha. Yesu adufashe cyane. Abantu rero abo bantu bo bibaza bati twe dukeneye ko umuntu wacu akira, kuko mu Bayuda imico yabo umuntu ari kwiba ubumuga nk'ubwo bibaza ko ari kumuvumo, babona ko yapfumye. Hanyuma bati none rero uyu muntu twarumvise ko Yesu akora ibitangaza nk'ivyo agakura ko abantu umuvumo, reka tumujane. Bari bakeneye kubona amugurutse, nivyo bari bakeneye. Hari abantu bakeneye kubona Yesu yabakoreye ibitangaza, hari abantu mwishengero bagomba kubona Yesu yobagirira neza, bakaryoherwa no kuza kuririmba, bakaryoherwa no kuba mu idini, mugabo guhinduka guhari kwihana ibyaha wapi? Akaguma nk'inzoga yinyegeje, akaguma samara yinyegeje, akagira deuxième bureau ari umukizwa mwishengero, agakora ibyaha, akagoma ngomba kuguma muri no kizwa. Yesu agomba kubanza kubohoka. Yesu adufashe cyane. Yesu amuravye, Yesu araraba ubumuga. Iyo ubumuga ni ibintu bito cyane, amuravye asanga mu mutima harimo ibyaha, abantu umunyavyaha vraiment. Ega ibimuga birakora ibyaha. Yesu adufashe cyane. Abona n'umunyavyaha aracafise ibyaha. Yesu acaravuga amuravye amwitegereje. Aha Yesu ariko arakwitegereza, tugira dusenga Imana. Aramwitegereza ati mwana wanje, kandi Yesu aragukunda. Umva inkuru nziza, Yesu aragukunda. Yesu aguhezagire. Yesu aragukunda naho uri umumaraya mubi, naho arakoroye indi gihumbi. Yesu aragukunda naho uri umwicanyi warisha abantu. Yesu aragukunda. Emera gusa uhure nawe kuri no mugoroba. Yesu acavuga ngo mwana wanje, ibyaha byawe ubwa mbere icyo ngomba ndagukorera banzu harigwa ibyaha byawe. Haleluya. Ibyaha byawe urabihariwe. Abanyabwenge bizanditswe nabo b'abanyedini, uwo muntu abikora ivyo ninde? Yesu acarabitegereza ko yacabona mu mitima yabo. Ati mbega icoroshe niki? Ni kugira umuntu ko hariwe ibyaha cyane no kuvuga ngo nahaguruke. Acaravuga ngo umviriza reza rero, mumenye ko jewe ndi umunyabushobozi. Haleluya. Marira ibyaha ngakizana imibiri. Amen, 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 amen. Haguruka ubunyene, zinguruka, kira, bohoka. Haleluya. Ijwi rya Yesu ricarinjira mu magufa, acaragororoka diligence. Yesu abikora ningoga. Yesu nashimwe. Nimugende hari Kaperinaumu mu buryo bw'imwe. Ubwo nyene babona imibwa maguru yazingamye aragororotse, ababoko aragororotse, acarahaguruka. Haleluya. Uhure na Yesu agutabare mwene data.
tugira dusenga Imana. Urimo wumva ugenda ukeneye guhura na Yesu, hari ibintu biri mu mutima wawe Yesu yobanza kuguharira kugira ngo agukorere ibitangaza, akugurira urugi kugaye. Ndaguhaye kaze mu izina rya Yesu. N'aya majambo y'Imana, kaze umwanya bampaye uraheze. Turaguhaye kaze n'aya majambo y'Imana. Yesu agomba kukubera inyishu y'ibyabuze inyishu. Ariko umviriza, kwihana ibyaha ni ikintu kibi cyane. Icana kibi nico gikwiye kubanza guharirwa. Yesu nashimwe, hanyuma ahure nawe agutabare. Turabahaye kaze. Umuntu wumva mu mutima ati ndagomba Imana ingirire neza kuri uno munsi, kaze cyane n'aya majambo y'Imana. Urabwira abantu ni kwihana, urabanguka. Gukira urabanguka, uranyaruka. Mwana ndabwira nti kwihana uriruka, ukanyaruka uti Yesu ndagomba guhura nawe. Erega nanje ndikimuga, narabeshe, narakoze ibyaha, ndi mu byifuzo bibi, ndarushe. Ndagomba gutabarwa, ndagomba duhure Yesu, ndagomba duhure Yesu. Turaguhaye kaze, kaze cyane bene data. Yesu arabakunda, agomba guhura nawe kuri uno mugoroba n'aya majambo meza y'Imana. Kaze Yesu agutabara, Yesu akubera inyishu, Yesu akutabara kugwanire. Ngwino aguharira ibyaha, ngwino akwezesha amaraso yiwe. Aragukunda Yesu. Kaze cyane, kaze cyane, kaze cyane, kaze cyane. Abakozi b'Imana mubafashe abashoboka kwatura kurabohora, kwatura kurakiza, kwatura gutanga kwidegemza, kwatura kuzana inyishu, kwatura bizana ubuzima bushasha mu buzima bw'umukristo. Ngwino uhure na Yesu kuri uno mugoroba. Ngwino Yesu agutabare, ngwino Yesu akugirire neza, ngwino Yesu akugirire neza. N'aya majambo y'Imana, kaze cyane, kaze umwami Yesu Kristo akugirire neza. Kaze Yesu agutabare, kaze Yesu aguhimbabaze, kaze Yesu akubohore, kaze Yesu. Dusaba umuvyeyi wacu mu ngere wa kabiri w'ishengero, ngira ngo zokunda kwashika hano canke bakamumpera mikrofone iyi, sinzi ko yoshika hano. Mu ngere wa kabiri umuvyeyi wacu ashike hano bamumpere mikrofone. Kaze Yesu yakuntumye ko aragomba guhura nawe, aragomba kugutabara. Ariko raba umutima wawe, mbega birabereye ko muhura na Yesu. Kaze Yesu agutabara, kaze mu maraso yiwe, kaze mu maraso ya Yesu. Ayo maraso arabohora, ayo maraso arakiza, ayo maraso aratabara, ayo maraso araha umuntu kwidegemza, ayo maraso araha ubuzima bwiza uyemeye akayakira akayoga. Kaze cyane, kaze cyane n'aya majambo meza y'Imana. Muvyeyi w'ishengero dusengere, kaze cyane usenga Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, Haleluya, turagushimiye ko avuye mu ijuru heza ukaza mu isi. Haleluya. Waje kurondera icyari carazimiye. Yesu, turagushimiye yuko ibimuga byamugurutse, kandi n'ubu bigikoreka mu izina ryawe. Turagushima ingene wagiye urahumura impumyi, turagushima ingene abanyamibembe bahuye nawe mwami, baca bahumanuka bakaba bazima bagasubira mu bantu. Aho ugeze, iyo userutse, iyo ushitse, ibintu birahinduka ukabigira bishasha. Ahari umubabaro hakaba umunezero, ahari amarira hakaba gutwenga, ahari ingorane hakaba inyishu. Ndagushima mwami, uwo muntu yari yabuze ikibondo ciwe yuko amunejereje. Ndagushima uwo yari yaramugaye ko amumuguruye kandi ukamuharira n'ivyaha. N'aba bene data bumvise mu mitima batotahuko, kuko baragomba yuko ivyabo bihinduka, baragomba guhezagirwa nawe, baragomba guhura nawe mwami kugira ngo ubabere inyishu mu bibazo vyabo. Ariko bahereye kugikomeye, bagokuzana imitima yabo kugira ngo ubanze uyeze, ubanze uyikure mu ibyaha byose, ubanze ubaharire, ubanze mwami usangangura ibikorwa by'umugwanizi, bahinduke bazima. Mumpwe gufukama hano byavuye kuri wewe, nubaharire ivyete byabarega bitabugwe, amazina yabo yongere kwandikwa neza mu gitabo cy'ubugingo. Ntibagende bitse imitima, ntibatinye no kukubwira ngo bakorere ibitangaza, bizere yuko ari abana b'Imana kandi arabagwa bijuru. Urakoze, turagushimiye mwami.
bariko barakongorera ibyabagoye, bariko barakongorera mwami aho banyuranije nawe, bariko barakongorera ivyari bimeze nk'urubanza imbere hagati yabo nawe. None nubikureho vyose, ibisozi vy'ivyaha bisenyuke, mwami ucubaha inkomezi zo kubandanya urugendo kugira ngo bazorusozera amahoro, kandi mwami ivyabo bihinduke, ubakorera ibitangaza, babone umugisha w'Imana, ibisozi vyari imbere yabo bisenyuke, mwami kubw'igikorwa bakoze cyo guca bugufi. Urakoze kuvyumvise kandi wamaze kubaharira, tuvyizeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Amen. Imana ibahezagire cyane, mubandanye kuzorondera umwanya wo kwegera abakozi b'Imana. Kwatura n'umuryango munini waguguruka, Imana ikakunezereza ikawugira neza. Tugira dusengere umuntu yumva afise umutwaro, ushobora kuba urwaye umaze igihe wugaranywe n'indwara, uhagararane ukwizera Kristo Yesu. Niwe abikora, niwe abishoboye, nta wundi munsi y'ijuru. Niryo zina twahawe ryo gukirizwamo izaha n'imibiri yacu igakira. Hagararana ukwizera Imana. Ushobora kuba umaze igihe wugaranywe, nabonye abantu bari bugaranywe, Yesu agira buhore. Ushobora kuba wugaranywe n'igeragezwa, urashaka kuba ufise amageragezwa cyangwa umutwaro wundi ukugaranye, uvuga ngo mbega Mana nova hano gute, uri kurarira. Hagararana ukwizera Imana yo mu ijuru. Hagarara ukwizera, uguhagararane umere nka wa mugore yumva amakuru ya Kristo akavuga ngo ndagiye naho ivyanje vyahereye mu bapfumu ntihagira ico bamarira, naho ivyanje vyahereye mu bavuzi ntihagira ico bamarira, ndagiye kwa Yesu. Ageze kwa Yesu aronka inyishu, aca aronka inyishu. Sabe pasteur hano, dufatanye kugusengera. Gorora ibiganza, uzamura ibiganza vyawe imbere y'Imana, ubarira Imana. Nshuti yanje, tugira dusenga Imana. Ndagomba ko Imana ikugurira uwo muryango wari uguteye ubwoba. Imana icinzira, Imana icinzira. Nabibonye abantu bacirirwa inzira, Imana ikora ibintu, Imana igutabare izo ngwara, ivyo bibazo. Kristo Yesu abisambure agutabare. Gorora ibiganza vyera imbere y'Imana. Ndi hano imbere yawe. Kaze pasteur. Mana data wa twese vyagiye mu ijuru, turagushimira ko wimviye ko wari mw'isi. Kristo Yesu usiga ubwiza bwawe mu ijuru, uraza mw'isi, wazanywe kandi n'ugusangangura ibikorwa by'abamugwanizi. Turagushima muri iryo zina nyene twahawe buri munsi y'ijuru ryo gukirizwamwo. None ibitangaza n'ibimenyetso mwami birakoreka mu izina ryawe. Aba bantu bose Mana bahagaze imbere yawe, twarakubonye ukiza abarwaye, twarabonye umugure bimuga, twarakubonye umura impumyi, twarakubonye mwami abacumbagira bagenda neza. None rero mwami n'uyu mwanya turasambuje ingwara, turazirukanye, turazifashe mbiri mu izina rya Yesu. Ubasha bw'Imana bwongere bwimure, bwongere busangangure, bwongere mwami utabara abantu bawe. Urwaye indwara iyo ari yo yose mu izina rya Yesu, karokanya uyu muhinga uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana Mana bufate mbiri kandi bwongere busambure aba bantu Mana bari hano barizeye mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ibyo Satani apfundikanya akazana amageragezwa mu izina rya Yesu turabisambuje umusaraba, turabisambuje ubushobozi bw'Imana. Bifatwe mbiri, abantu bamererwe neza, abantu babone inyishu bahuye na Yesu. Ibyo bo mwami byabuze inyishu, inyishu iboneke. Maze tushobora n'amashimwe by'Imana ibihe bidashira. Urakoze Mana kubikoze, nazo dusende tujye twizeye mu izina ry'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Muvuge ngo amen. Umwambi Yesu abishuye kuri iyo mitwaro yanyu yose. Tugira durangize iyi concert dusengera abantu bakeneye kuzura ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Abantu iyo buzuye ubushobozi bw'Imana bakuzura Mpwemu Yera, baba bakozi beza, barahangana n'amageragezwa, bagasenga, amasengesho akabashira muri programa y'Imana, Satani agatsindwa. Urakeneye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Hagararana
ukugomba tugusabira ubushobozi bwa mpwemu yera. Hari ivyama bigutsinda, hari ivyama bikunanira bikanka, uri umukizwa ugasanga wagiye mu ngeso mbi, wavuze bidahesha Imana icubahiro, wanduye, urakeneye inkomezi za mpwemu yera. Reka dusabe Pastor Sebastien adufashe tuje imbere y'Imana tugusengere. Gorora ibiganza imbere y'Imana. Mana iyo mwijuru, urakoze Yesu, turagushimiye kuri iri ganuke Yesu mwiza, turagushimiye kuri iyi mitima ugendeye. Haleluya. Turagushimiye n'iyi nkuru nziza ya mpwemu yera. Haleluya. Igihe utari bwaje mu ijuru urabwira abigishwa uti vyoba vyiza nuko ngenda mu ijuru kwa data, nzoca ndamubwira abarungikira umwitsa Yesu Kristo, nguwo niyaza azobarongora abashitse kukuri kose, azobabwira n'ibigira bibe, ukatazovuga ivyo yigeneye. Haleluya, 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 haleluya. Turagushimiye, turagushimiye haleluya ko wabonye ko ishengero ritosigara nk'imfuvyi, rikwiye umwitsa ari we mpwemu yera. Haleluya, haleluya, haleluya. urakoze Yesu. Umwasengera bizera n'iminiho itovugwa, urakoze Yesu. umwabambika inkomezi bagarara bashikamye n'abo mu mageragezwa. Haleluya. umwafasha abakozi gukora ibikorwa bakabikora neza. wa wundi atanga gushira amanga akamara ubwoba bakwizera n'abo bari mu mageragezwa. mpwemu yera umufasha w'abizera. urakoze Yesu. haleluya, haleluya. aba basabyi bawe rero barahagaze, urakoze Yesu. barakeneye mwami uwo mufasha, barakeneye uwumwe mu butatu, abambika inkomezi, abambika kunesha, abungura amasengesho, abaha imboni. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen, amen. Ya haleluya. Mwami Yesu abahezagire mwese.